impare y'inkoma ari inkoma nawe akishura ati sabwe nasabwe umupfumu w'umuganura akaca amubwira ati ibwami ngo ebuka. Isugi ya kera cyari ikintu kitwara nonekara, nico gituma tuvuga ati amasaka y'isugi. Yari amasaka yarimwe inkoma yaba yararinzwe kuva agitego. Ni kuvuga ayo masaka bamaze kuyimbura baca babandaniriza ahitwa ku Muhozagare. Ku Muhozagare rero harahitiriwe ikigabiro c'inganzamarumbo cari cibare c'umwami mu gikombe ca Save. Akabaha sinyare yo gutera ahubwo atugende mu bibe hageze umutazo wabaye ni mutere. Rero abazungu bavuga ati ibintu ntibikunda kuko umwami abandanije aganura bazoguma bari mu bemerama y'amana yabo, bazoguma bayoboka umwami, ariko ko twabazaniye iwabo tutegereza gukuraho umuganuro. Hariho umwambutsa w'imagamba yarajejwe ingoma z'umuganuro, bavuga mbere ko yari umubwiriza wakagenda. Hariho inankoni na nzobe y'ikigwa. Yaganawe TV. Ndabahaye mwaramutse cyane ibintu bibaye naho muherereye cyane aho murari ikiganiro. Aha turi kuri Yaganawe TV, televiziyo ihari ku bwanyu kugira ngo tuyage byinshi bitandukanye, tubayagire akaranga cyane n'ibindi byinshi bizogenda biradufasha mu buzima turi mu butandukanye. Ndabashimiye ko mwaraduhisemo mwahise mudukurikirana kuko muri n'amahembere umuhizo muri kumwe mu rwego atandatu usanga ibwenge byoshe atari muri Yaganawe ibiganiro byubaka na cyane iyo ni ngari rero nta kintu ndabasaba ni like, comment and share. Turabasaba ko muza murateka muri kumuhatanira mukunda ibiganiro byacu cyangwa ko hari icyo twahindura mutubwira ko duhagaragara. Iyo twabayagiye rero ntimubike ibiganiro tuba twabahaye, muze murabisangiza abandi kudufasha abataje cyane. Indi ngari siba ndumwe uyu muramumenyereye, dufise umushitsi ngaha kandi wundi, reka mbere ku mushitsi ndamwakire muri studio za Yaganawe TV atuyagire na cyane ibijyanye n'akaranga kuko nico kiganiro cy'uyu munsi. Ndababwije cyane. Murakoze cyane ku bitubire mwampaye ngaha mu bwami bwa Yaganawe TV. Ndanezerewe niteka kuri play bano. Amazina nitwa Manirambona Nathalie. Nkaba ndi umusinyeriste de formation muri Burundi Film Academy. Ubuzima busanzwe ndi wa muntu akunda histoire. Mbega kazi ku Burundi bimeze gute, aho mbere hahise byari bimeze gute? Ibintu Nduriye duhishije rero kuko ndumva hariho na byinshi ugenda uramenya bivanye naho uherereye. Nibaza kuza kutuyagira cyane. Reka ndamutse uyu mushitsi sinzi ko ndakwita umushitsi. Ndakuramutse cyane. Murakoze cyane, ndabaramutse cyane. Namutse n'abakunzi ba Yaganawe TV. Namwe ndabagaye ko ndabakunda gusumba uko nikunda. Murakoze. Uno munsi rero tuje kuvugana ku muganuro. Mbega umuganuro ko twumva wari umunsi mukuru n'abatabizi ko wari n'umunsi mukuru, turaje ngo tubabwire umuganuro ko wari umeze. Mbega umuganuro ni iki ku batakizi? Murakoze cyane. Umuganuro wari umunsi mukuru uhambaye cyane w'abantu babera cyane. Wahimbaza n'abarundi bose, abaganwa, abatware, abashorantahe, abantu bakuru abibwami n'abantu hagati baba batumiwe akaba ariho bari. Bawuhimbaza umwaka utashe mu kwezi kwa Kigarama. Abo hagati aho ukwezi kwa Kigarama kwari ukwezi kwa 12. Uwo munsi numva waba ku barundi bose. Iyo uvuze ku barundi bose ucumenga wari umunsi mukuru wari obligatoire. Umva ata muntu n'umwe yategerezwa kutawukora. Canke baba babibamo babikunze kumva ko umunsi mukuru bashobora canke ryari itegeko. Okay, ubwa mbere babibamo babikunze bumva ko umunsi mukuru bategerezwa kuwugira kandi ryari n'itegeko, yari obligatoire. Nta
Burundi yari yemerewe kudahimbaza uwo munsi mukuru w'umuganuro. Mbega kambaze Jean nawe mbega uwo munsi mukuru waje ugute kumva nyabaki? Murakoze cyane. Umuganuro bwa mbere ni ijambo rivuye mu bivuga kuganura, sigura gutanga. Rero wari umunsi mukuru nyene wo gutanga kandi vyakirwa n'abantu babiri, vyakorwa hamwe n'umwami canke na se urugo. Rero urumva ko ntibashobora kugira by'umwaka urwego rwo batarwaye no mu muryango. Rero hari gutanga, bisigura gutanga, bivuga kuganura. Umuganuro mu bwo kuganura nabyo kuganura bivuga gutanga. Yego, hanyuma rero ko ntiwaze azi yuko mu ngoma y'ubwami hategereza kuba hari ibintu nyine bitegereza guhimbazwa. Baje ku ntwaro ya cami, urabona yuko kubera twahinduye turi mu bundi bwami ibintu bigikunda ko tuganura. Rero baje ku ntwaro ya cami niho umuganuro waje kwigwa n'abami bawutanga, kubera ari umuganuro wari umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu. Umwami yaripfuriza abanyagihugu atwara, abatware, abatwarwa, yego abaganwa n'abandi, akabifuriza umunsi mukuru, akabaha icyo kurya n'icyo kunywa, hanyuma akabaha n'uruhusha rimwe no gukora ibikorwa bimwe, no kubera ko uwo muganuro utabaye hari ibintu abanyagihugu batari bafitiye uruhusha rwo gukora. Murakoze. Muvuga hari ibintu batari bemerewe gukora. Ivyo bintu ni ibyahe batari bemerewe gukora mu gihe bashaka umunsi mukuru? Yego, murakoze. Nego ndavuga nti umuganuro cyari igikorwa kiba ku rwego rw'igihugu. Rero inyuma yuko habaye umuganuro, umwami atanze uruhusha, akabaho akabaha abarundi bose, haba abatware, abatwarwa, abantu bato bato bose n'abantu batwita abakuru. Yarabaho uruhusha, na cyane cyane rwa ruhusha ko gutera ibiterwa. Umwami atanze umuganuro niho abarundi baca babona yuko igihe cyo gutera agatasi cyageze. Ubundi bwate bahaye uruhusha rw'umuganuro bwo kubagira umunsi mukuru, abanyagihugu ntibatera n'imvura yatasura ikagira aho marindiriye uruhusha ruvuye ku mwami. Kuvuga rero umunsi w'umuganuro, uwo munsi mukuru w'umuganuro utanga waho uruhusha abanyagihugu bose b'abarundi iyo bapagaga gusohora icyo bita imbuto. Ntibyashobora gushika nk'uko bivuze imvura ikagwa ariko umwami ataratanga umwaka, naho baca barindira kugira ngo azobaze canke yarabihezagirira ayo bamaze kubitera? Oya, bararindira kuko ryari itegeko. Umwami niwe yahezagira amasaka, bakita kuhezagira imbuto. Umwami atazihezagiye batera. Ku munsi w'umuganuro rero niho yazihezagiye. Kumaze guhezagira rero amasaka, abarundi baca baronka uruhusha rwo kuja guteragira ayandi masaka. Tuvuge rero Jean yigeze kuvuga ngo waraba umwami niwe yawutanguza hama bakawutwara no mu mujya. Tuvuge ko haba iminsi mikuru ibiri cyane, iyo uwo munsi mukuru wamara igihe kingana gute? Umunsi mukuru wamara igihe kinini. Umunsi mukuru wamara nk'ikiringo kingana n'indwi bariko barawuhimbaza. Ni ukuvuga muri uwo munsi mukuru w'umuganuro umwami yararonka akaryo ko kubona ko abantu bakimuyoboka. Yarabona ko intwaro yiwe ihangana, kuko abahinga mu nyandiko bavuga ko ku munsi w'umuganuro umuganwa atari mu kibwami. Umwami yafata ko yiyomoye ibwami ku bwami, yafata ko yagararije, ni kuvuga yaramurwanya, akamwaka mbere n'akarere yaba yaramushinze gukurikirana. Ikindi naco kuri uwo munsi mukuru w'umuganuro nyene abarundi bararonka akaryo ko kunywana hagati yabo nk'abasangiye imyuga, ko aho hambere hari imyuga myinshi, abavumbi, abavurati, abacuzi. Rero bararonka akaryo ko kunywana bakamenyana hagati yabo, kandi bararonka n'akaryo ko umwami abashimira. Umwami yararaba abigenjeje neza gusumba abandi akabagabira, akabagabira inka, akabagabira amatongo.
kuko nibwo butunzi bukuru bwari buriho ico gihe. Shaka ubwire ko utubwira nuko uwo munsi mukuru wakorwa ku rwego rw'igihugu ko numvise navyo nyine wari kurabishiramo. Utubwire uko umunsi mukuru nyenzina wagenda w'umuganuro mu rwego cyane. Urwego rw'igihugu umunsi mukuru wakorwa ibice byinshi. Abantu bari bajejwe kuwutegura bari ibice bitandukanye, bamwe bose bari bafise ibyo bajejwe. Turahera kubo bita abaganuza batangura gutegura uwo munsi mukuru w'umuganuro hari inkoma. Bararima amasaka imbere yuko umuganuro utaragera kuba bo bari bemerewe gutera bari bavyemerewe kuko niryo bango bari bajejwe ryo kubitegura ava. Barabiba amasaka rero hari inkoma, amasaka akakura akera bakayimbura, ariko naho bayimbura ntibashira mu bigega kuko niyo baca bajana ibwami guteguramo uwo munsi mukuru. Ayo masaka rero yabwirizwa kuba ari amasaka y'isugi, barayarinda inyoni kugira ngo ntiziyonone. Hanyuma rero bajeje kabandanya ahitwa Umuhozagara, ahitira ikigabiro c'inganzamarumbo cari cibare c'umwami mu gikonge ca Save. Ako kantu ntako twumvise neza, ntako twumvise. Ni ukuvuga ayo masaka bamaze kuyimbura bakayabona, baca babandaniriza ibwami, baca babandaniriza ahitwa Umuhozagara. Umuhozagara rero harahitiriwe ikigabiro c'inganzamarumbo cari cibare c'umwami mu gikonge ca Save. Niho barindirira kugira ngo bazoze kubararura. Abo baganuza rero bagenda bitekereye impamba yabo y'ifu, niyo bakoza ibimasa bibiri byaba byasigaye ku ndagara zeze. Baganuza batwara ibintu byinshi cyane. Oya ku ndagara zeze. Ako ku indagara zeze. Turaza kuhashikira hari uko abafumu b'umuganuro bateguye. We tubwira abo bari kuvuga bati abaganuza njo nari abaganuza tubwira abafumu naho. Abaganuza rero baratekera kandi urusyo n'ingasiro yabo byari ibikoresho bakoresha. Baratekera urusyo n'ingasiro yabo, bagatekera kandi n'isekuro hamwe n'umusekuzo wayo mushasha wo gusekura agahama ko gusuganya kugenda. Ni ukuvuga rero ibyo n'ibyaba bikiri y'amasaka gusa, haba hari amasaka yo guteguramo umutsima umwami azofungura, hari kandi n'amasaka baba batwaye yo guteguramo inzoga y'impeke banywa. Mu yandi majambo baca byitwa ibisiga vy'inkono, byaba ari ibisiga vy'inkono byo baba bafise. Bakaca rero barindira ngaho ivyo bisiga vy'inkono bisigura yuko ari ibyo bintu baba bateguriwe ngaho. Ibyo bisiga vy'inkono bisigura yuko yari y'amasaka bazoteguramo umutsima w'umwami, yari y'amasaka bazoteguramo impeke bazonywa, yari byose bazitwa byaba ari ibisiga vy'inkono kubera byaba byavuye hariya inkoma. Aca rero barindirira ngaho. Ku munsi urongora umuganuro rero umupfumu w'umuganuro yaraza akabahamagara. Abaganuza rero bari bakuru bari bane, hariho Ntare y'inkoma niwe yategura uwo mutsima w'umwami, hariho Mwambutsa w'Imagamba. Mwambutsa w'Imagamba yarajejwe ingoma z'umuganuro, bavuga mbere ko yari umubwiriza bakagenda. Hariho Inankoni na Nzobe y'Ikigwa, abo nabo bavuga ko bari bajejwe agahama ko gusuganya akagenda. Abo baganuza rero umupfumu w'umuganuro umunsi urongora umuganuro yaraza akabahamagara bose bari bagabwa n'uwo Ntare y'inkoma niwe barabira. N'umupfumu w'umuganuro yahamagara Ntare y'inkoma. None umupfumu w'umuganuro yabasanzwe hari canke bamutora mu ico gihe? Yabasanzwe hari kuko abapfumu b'umuganuro bagenda barahindagurika. Haba hariho ubijejwe ategerezwa kubikurikirana muri ico gihe. Ni kuvuga rero yacaza akabatemberera akabaramutsa agashika agahamagara Ntare y'inkoma. Ntare y'inkoma nawe akishura ati sabwe nasabwe. Umupfumu w'umuganuro akaca amubwira ati ibwami ngo henguka. Ntare y'inkoma rero nawe yaca yishura ati Gasabo.
hanyuma baca abikorezi mwabo baganuza baca bikorera ibintu byabo bakagenda basikomanga batonze umurongo atawuca ku wundi ni bwangu basigara barindiriye rero ko abafumu b'umuganuro baza kubasinya ariko igikorwa cabo kigeze. tugerageza kutubwira nawe ku bapfumu b'umuganuro. Murakoze cyane yababwiye icyo bita isugi. Isugi abantu benshi ubonye urabona ko ibintu bitera bihinduka niko natwe dutera tubiha isiguro yazo cyangwa insiguro zitandukanye n'isugi ya kera. Isugi ya kera cyari ikintu kitarabonekara, cyari ikintu kitarabonekara nicyo bituma tuvuga ati amasaka y'isugi. Yari amasaka yarimwe inkoma yaba yararinzwe kuva agiterwa bakayarinda inyoni. Icyo kintu gituma cyo bita amasaka y'isugi kubera ko ataba yarariwe n'inyoni. Rero niyo insiguro isigura icyo bita isugi. Ni ikintu kitigeze cyononekara nk'inka itigeze ipfusha na rimwe. Ndabona tuvuze gupfusha ntibaza nko kurambura cyangwa umubyeyi atigeze abura umwana. Umubyeyi atabuze umwana nk'ubu jewe mama wanje na papa wanje batuvye turi abana 10 twaguma tubikwiye abana twese abana 10 baraca bita ko ari isugi. Uvuga mama na papa ni isugi. Isugi risigura ikintu kitigeze cyononekara. Nibaza ko abakunzi bayagana nabo ngatse utaburana bazobandanye babidufasha kubigira abandi ico bisigura isugi. Hanyuma yasiguye avuga ati abaganuza nyene ko byagenda nuko nyene byagenda bava inkoma. Bari abantu bava inkoma baba barategeranije byose amasaka barayimbuye bakayashyira ahantu, bageze kuyashyira ahantu rero baca bashobomanga bakayazana bakunda kuvuga ngo biri nk'umurambi ati ba bayakuye mu Rutana inkoma umugano wabera umuramvya bakayakura inkoma mu Rutana ushobora ngo urugendo bagenda nta cyo kwiyunguruza byari bihari. Bayakura inkoma bazana amaguru bakiga icyo bita kwiga ngo benshi turacunga bakaza bakaduza bararara mu mihana cyangwa barara aho bageze bagize ntibaje bazanye bya bintu icyo bita isugi canke amuki. Yasiguye avuga ati amasaka bwa mbere bayakuramo barengamo inzoga, kwenga no guhwanya mu Kirundi bakayenga hanyuma bagafata kandi bakagirana bakazoyazanamo bakazobamwe yo gucumbamo kandi umutsima umwami azokoresha ku munsi mukuru wo gutanga umuganuro. Yego hanyuma ayandi kandi bakazoyasigaza umwami akazoyahezagi hama akazoyasubirana inyuma kugira ngo bayatere bazoronke bakoresha ku yindi mwaka. Yego murakoze kwijanye n'abapfumu b'umuganuro. Abapfumu b'umuganuro nabo hari abantu bajejwe gutegurira umwaka umwami, nibo bari bajejwe kugira ngo kwanduza icyo bita ibimasa inka mu Burundi bwose bazokoresha ku munsi mukuru w'umuganuro. Bagira iki? Bari igikorwa cyabo cyambere kwari kuzunguka Uburundi bwose bagenda kubagana cyangwa kubatwara babereka umuntu wese atunze inka kugira ngo baturemo inka z'ibimasa, ni kuvuga inka z'ishuri zimeze neza bazokoresha ku munsi mukuru w'umuganuro. Ariko mega batwara inka nyinshi. Batwara inka nyinshi zose barazibaga. Zimwe barazibaga izindi bakazigabira abantu. Numva wagiye ku munsi mukuru waratomborera. Waratomborera rero igikorwa cyabo kwari gutoza inka Uburundi bwose bayifashijemo n'abatwara hamwe n'abagamo bazokoresha ku munsi mukuru w'umuganuro. Batubwira yuko atamuntu n'umwe yarabisubije wo guhiga imanga. Baje bakabona ufise inka nziza bagenda barazitwara mugandi bazitwara zose mu bihugu ati ngo inka yanjye ntayenda baca ngo nimutwara nyinshi ngo nimutware imwe. Uvuze ko utwara imwe cyangwa ukavuga imanga ngo yango nimuntware baca batwara uburi kose. Hanyuma igikorwa cya kabiri kwari kubaga ibyo bimasa batoye ku muganuro, hanyuma bakagira bakaraba yuko n'Imana bakagaragura amara y'umwami ngo barabe ko Imana yereye umwami cyane iteka. Ako kandi rero kavuge neza tukumva. Bari bategwe kugaragura iyo babaze ivyo bimasa baca bagaragura amara y'umwami ngo barabe ko amara y'umwami aje gukora ikintu
urizwa ngo bagiye kubaga ibyo bimasa baca hari ubuhinga bakoresha bakaraba yuko n'izo nyama barose babatse bakaraba yuko Imana yereye umwami cyangwa bari bafite ibimenyetso baraba iyo bariko barabaga kuko basuzuma inyama bavuga ati yama uno mwaka Imana yereye umwami cyangwa yereye umwami icyo rero bita kugaragura amara y'umwami ngo barabe ko Imana yereye umwami cyangwa iteka bavuze rero cyangwa iteka cyangwa itamwereye icyo bisigura ni ukuvuga nyina iyo bagaraguye bagasanga Imana iherereye Burundi n'umwami bavyita ko indagara zatise kuko nibyo bimasa bakoresha bavyita indagara rero iyo basanze naho indagara zeze byaba byakunze Imana yabayereye Burundi abagara n'abasiki nabo bagaragura amara y'inkoko mu gusuzuma amagara y'umwami n'inkoko zarimo barazana inka bakazana n'inkoko baba bazikuye mu bantu kujya bazunguka bazana inka bakazana n'inkoko hari abajeje kubaga inkoko n'abandi bajeje kubaga abapfumu umugano babaga inka abagara nabo bakabaga inkoko basanze rero indagara zenze vuga kabarakeza n'akandi Imana yabayereye Burundi n'abarundi umugano rero waca ubandanya ntivyashika ugasanga Imana ntiyereye bishitse bagasanga baragaragaye bagasanga Imana ntiyereye indagara zatise umugano wawusivye ntiwakoko kuvyo nivyoba byabagakira ntivyaba kuko n'abantu batubwiye ko umuti Burundi butigeze bugirirwa umunsi mukuru ku mwami uretse ko igihe baretse kuza baronka umunsi mukuru mu gihe babihagaritse none rero mwabo bapfumu umuganuro barabavuga ati umupfumu w'umuganuro yari umuntu ava mu nda y'ingoma uva mu nda y'ingoma Abarundi bose ngo babita yari umuntu avuka mu bami batubwira yego rero uwo mupfumu w'umuganuro batubwira nko kuri hariho bita Serushanya Bakareke Nduwumwe na Ntarugera abo barono barabo kuri abo Nduwumwe na Rugera Serushanya barabo kuri Gisabo hanyuma bari batandukanye kuko abo baba bashikirangoma kuko abapfumu b'umuganuro bakabwa n'umushikirangoma abashikirangoma rero nibo bagiye barahaba batandukanye aribo babo yaravuze nko kuri hari so wa Mwezi Gisabo bari babiri yari gwashana ntivyariye kuri Mwezi Gisabo naho baba abahungu biwe batatu Serushanya Ntarugera na Nduwumwe akaba rero hariho n'uwanyuma wo kumupfumu wa Mwambutsa ariwe Bakareke mwakoze kujyanye n'abapfumu b'umugano rero ibyo bamaze kugira abapfumu b'umuganuro bamaze kuva kurarura babaganuza abaganuza bamaze gushika bagashikana bya bisimbo baje bikoreye ya munki na ya masaka azakoreshwa ku muganuro bya bisiga by'inkoma babyita ibisiga by'inkoma kubera ko byaba byavuye hariya inkoma ari ibintu yaba ari amasaka cyangwa ubuki bakuye hari inkoma mu ntara ya Rutana bamaze gushika rero baganuza umupfumu w'umuganuro akabwira umuganuza mukuru ati ibwami renguka hanyuma bagaca batonda umurongo hagenda bukebuke kandi icyo atatubwiye ni uko babahamagara inshuro zitatu abaganuza ahantu bashikiye barabahamagara irya mbere bakinumira irya kabiri bakinumira bakitaba ku rya gatatu barabihoza irya mbere n'irya kabiri irya gatatu rigeze bagaca bitaba hanyuma bagaca bagenda bashugumanga batonda umurongo atawuca ku wundi kandi atakwiruka bagenda bukebuke bashitse rero aho bategura aho ibwami imuramvya baca bashika bya bintu bakabitura byo bose bakabitura hama hagasigarayo umuganuza mukuru umwe mukuru umuzenyi wabo n'umugano hanyuma agaca abona rero gutegurira mwaka koze hama rero tuje mu munsi mukuru nyezina rero ingene waba utunganijwe twumvise ibyabo wari bwaheze abawutegura hariho abo bita bagenda
abagenda bari bajejwe guca icarire arumva ari abaganuza abapfumuganuro n'abagenda abagenda rero nabo bari bajejwe guca icarire cyo gusuganya akagenda bari bajejwe kandi no gusekura akagenda inyandiko zivuga ko mu gusekura akagenda ibyo babikora mu gihe cy'umwibunge ngo umwami ariko ava inyamugari y'inzira mu gihe cy'umwibunge ega iyo mutubwiye amajambo nkayo muragerageza kuyadusigurira mwevuga ati bisigurire okay ababa bajejwe gusekura akagenda babikora mu gihe cy'umwibunge ngo umwami ariko ava inyamugari yinjira urugendo icyo gihe cy'umwibunge wari urugendo umwami uwo munsi yaragira urugendo ava inyamugari aje urugendo ku munsi uwo munsi w'umuganuro bivuga nariko mvuga ibyo bari bajejwe urumva bataragenda hageze naho babikorera abagenda kandi bari bajejwe nibo bari bajejwe gusuganya akagenda yego muti gusuganya akagenda naho byari bimeze gute mu gusuganya akagenda bavuga baraba abana bakiri bato babiri batarambara impuzu umuhungu n'umukobwa ariko bavuga ko bagenda ukuntu babikora rero ko ari gusiga akagenda ni ukuvuga bafata icyansi cuzuye amavuta y'inka z'amasugi hanyuma bakavanga n'agahama k'ikigwa bagasiga umutumba wose bakagenda imperekeza zayo barafata amavuta y'inka bagasiga none kagenda ntiyari ngoma kagenda yari ngoma barayisiga bakayisiga barayikwa ari kuyisuganya bavuga ko kwari gusuganya akagenda mu gikwa rero bakora aho kubagenda kandi mukamenya ko atari bose baba bafise amabango bakora hari yemerewe ko kugenda abagenda bakuru babiri n'umwamikazi hamwe n'umushikirangoma umwe hamwe n'umugabekazi atabahari hagenda n'umugamba abasigaye abandi bagenda bose basigaye akumahoro bakwa abataba bafise icyo bajeje bakora akumahoro bakwa no ku munsi w'umuganuro ntibaza baguma aho haza abakenewe bafise ibyo baza kurangura bafise ibyo baza gukora reka tugende ku munsi mukuru nyezina uko byaba bitunganijwe uko umwami yabikora mu gutanga umwaka sinzi aho duherekana nakoze nariko ndavuga nti abaganuza bamwe bazanye bya bintu byo gukoresha ku munsi mukuru w'umuganuro bashitse bakabishikana hacasigara umuganuza mukuru wabo bita ntare y'inkoma agacasigara ngaho bonye ari kumwe n'umukuru w'umuganuro agafata agacana icyo bita gucana umuriro mushasha uyu munsi mukuru w'umuganuro bawutegura bakoresheje umuriro mushasha naho baje kuwurahura bari bafite ubuhinga bw'ukuntu bawurondera tawawurahuye ariko ibiti bacana kandi tawawurahuye bagafata rero ntare y'inkoma yacategeka basi bagasya nabo agaca afata agateka indya zirunze ndavuga nk'ibitikatika isogi nyabutongo n'ibindi byinshi agateka ibitikatika yego barabirya nivyo bakoresha ibitikatika isogi ibitikatika si bijya biri ku mateke barabirya nivyo bakoresha ku mugano ibitikatika isogi nyabutongo gusa isongi ni cyo kimwe ni rengarenga zubazi amani nyabutongo n'ibindi agaca biteka agaca birunga mu mavuta y'inka akutse ahiye canke yakuze yageze kurya nyaca akoresha agana nawe rero yaca afata mu gucana umuriro iyo ngaca ategeka abasi bo kwa muzuka bagasya hanyuma nawe bo kwa muzuka nawe nukuvuga bari bafise umuntu wari yashamiye ibyo bitonze neza
umwe wese yari afise ibi ajejwe ubundi agafita ibyo ajejwe hageze rero igikorwa cyo kwa naragize ikigo kayacaza muzuka ro kumva rero umuntu ayagaba abantu bateje gusya ifu izovamo umutsima cyangwa izovamo ya mpeke bazokoresha ku muganuro rero abasigo kwa muzuka bariko barasya nabo bacacana umuriro mushasha umuriro mushasha rero yafata igiti cy'umumanda cyangwa cy'umurinzi maze bavuga ko ari igiti cy'Imana hanyuma akafata igiti cyahongeye agafata akagikunyura nk'ukunye akagikunyura ku buryo kivamo akabandanya kunyura ku buryo hakumuriro umuntu utatse yabandanya kunyura bwa butima kazokunyura gushika bwa buti buvuyemo umuriro utavuyemo umuriro ntihagarika kuko cyaraza kwaza kora uwo muriro cyangwa akoreshe undi muntu akuyaha ngakunyura rero agakunyura umuriro watse tagira abo buti kandi babukura inkomo muri bimwe baza batekeye yego hama rero umuriro watse baba basibo kwa muzuka baje gusya kaca yarika kacuma ayarise kahitana ryafu kacumba zitamboga zirunze neza mu mavuta akuze zabaga yasize ngaho onye kacumba umutsima uhiye kira ngaho onye hanyuma kugira kaheza gashikiriza umwami ati za nyama ziri he nta inyama cyari cyaretse ku munsi mukuru w'umuganuro ni baba bazibage gusa ntibaziteka ariko barazibaga hanyuma zibatse bagaca bacutsa ku muganuro ntibari inyama zitetse ari inyama zokeze mama baba bazokeje batetse ibitikatika na za nyarutongo n'ibindi ayicumba umugari bunini agaca buhakurukira ntihakora ku mbeho menshi yahakura ku kiyo kimwe akawushyira ngaho ubonye agaca ashikiriza umwami rero agaca atora umutsima akabega agakoza za mboga z'ibitikatika akavuga ati umwaka mwiza wawuntegeyemo cyangwa se akawutegeramo abarundi bose arakicwa akagenda ivyo abihejeje akabega akahereza umugabekazi nawe akarya akavuga uko nyine umwaka mwiza wawunegeyemo cyangwa se akawutegeramo abarundi bose arakicwa nakagenda hanyuma agahereza n'abana biwe n'umugore wiwe kandi akaba kugira bakurikirana bose bagenda baravuga ya majambo ati umwaka mwiza wawunegeyemo se cyangwa akawutegeramo abarundi bose arakicwa nakagenda akabazo shangira ngaho mbega ntibaba bagiye ari benshi bose barabacumbira bakaba canke haje umwami gusa yarabahavyo bose barabaha bose baba bagiye igami bose bararya bakanywa ivyo umwami yagize bamuteguriye umwami yaba batanguriye abandi bakaca baba yego hanyuma ivyo rero abahejeje kubikora navuze ko yagira yahawe umunzenye umugabekazi rero umuganyazo turazi hagati y'itandukanye ry'umugabekazi n'umwamikazi nazo yuko abantu bose bakurikirana yaga nawe uti gacishe mu hari ujumye umura uwajyunye rero ntazose gutego hano umugabekazi yari nyina w'umwami hanyuma umwamikazi nawe umugore w'umwami umwami ntiyashobora kuganura atari kumwe na nyina yabanza guha nyina umwami ntiyashobora kuganura atari kumwe na nyina nicyo gituma niyo umwami yabuze nyina baca bamurondera uwundi muntu azomubera mu kibanza cya nyina wiwe bakamurondera uwundi mubyeyi kanaka akamubera nyina cyaraza reko umwami yagiranye aganura atari kumwe na nyina kandi umwami ahejeje kurya yaca abahereza nyina abandi bagakurikira mu nyuma ariko byagenda kujyanye n'ukuntu bagiye umwaka mu nzego kuko w'ibihugu cyagenda uko sinzi n'umugenzi nigari afise akayokomeye tukiri ngaho nyene umwami ibyo byose kugira afungure uwo mutsima yabanza gukora gatatu kuri kagenda akoze gatatu kuri kagenda rero hanyuma akawufungura hanyuma rero akashikiriza ijambo abarundi baravuze ati abarundi bose bararonka ko byagenda gute waba ari umunsi mukuru wo kurya kunywa kunezerwa guhimbagwa ni ukuvuga bose bararonka bamara indwi bariko barigina barya banywa bakiri bwami nyene bariko aho rero baba batera amasaka menshi batera amasaka menshi umva bawutegura utarana
umunsi mukuru ukomeye barawitangurira bakawutegura neza cyane. barazana n'ikinyankinda cyangwa ikinyankindo. Ikinyankinda rero cyari kiseke kinini cyuzuyemo bwa bwoko bw'abarundi bose batotera ya masaka na bya biharagi n'ibindi. Rero ivyo yabihejeje intare y'inkoma kubera we yaraje iby'umuganuro umwami aje kuganura yariye kwa wa mutsima. Ivyo byose umwami yaje kubikora yashakiriza cya kinyankinda akagitereka imbere y'umwami. Umwami agihezagiye rero yabahezagiye imbuto zizokora uwo mwaka bazokoresha mu kurondera ibindi bintu bizovamo bizotegura umuganuro wundi mwaka. Tugende mu muryango naho uko byaba bitunganijwe ku barya umwaka naho biga byaba haciye iyo ndwi nyene canke no mu iyo ndwi nyene umwami agiheza kuganura wewe uri nyene urugo warashobora gutaha muhira wawe ugafasha abandi nabo kurya umwaka canke wabanza kurindira iyo minsi igahera hari ikintu cari gitunganijwe kugira ngo ushobore mu muryango naho kurya umwaka. Murakoze. Umwami bavuze yuko umuganuro wamara ikiringo kinini barya banywa bagabana n'ibindi. Rero umwami atanze uruhusha rwo kuganura abandi nabo bacu bagiranye abo mu muryango nabo baca baba barose barusha ko gutera n'uruhusha kugirana nabo ko kwipfuriza umwaka mwiza imiryango yabo. Rero nabo baca bafata nawe nyene hari n'agatandukaniro gatoya. Inarugo yacategura cyabitikatika byasohogiza nyabutongo amagaza kabirunga heje kubirunga agaca tora umutsima agaca sya uhuru we aba kubwo yuko basya amasaka umuryango wacu basya uhuru. Bagiye kubusya rero nagasubira agacumba wa narugo aje gucumba agaca hakura ku mero nawe agahereza serugo amaserugo kabega kajya agahereza inarugo ajeje agahereza umwana mukuru gusika no kumuhereza. Ivyo baje gufungura rero cyavuga yuko naho baba bafise intuzenye izo nyama aca bakoza baje gufungura bya bitigatika na bya bindi nabwo umutsima bari bafise abafise inyama cyangwa abafise amata baca basomeza aca barenza ko mugabo babanje kugira gukoresha ibitigatika nico bita umutsima uburo. Urumva yuko ari itandukaniro ritoya hagati yo kurya umwaka umuryango no kurya umwaka kukuza bw'igihugu. Kandi ikindi naco cyazira umuryango cyarazira yuko abo mu muryango nk'uko mu muryango wacu cyarazira ko turya umwaka w'amasaka tutarajya umwaka w'uburo. Cyarazira iwacu twabanza kurya umwaka w'uburo amagara dukurikiza ko rero wa mwaka w'amasaka umwami yaba yatanze. Umwami w'igihugu aganuye umunsi atanga uruhusha rwo gutera natwe nzenye dawe mu muryango yaca baca dutegura umwaka w'uburo tukarya mu mwaka w'uburo hanyuma tukatubandanya rero twigina wa munsi mukuru w'umuganuro naho dukoresheje amasaka. Kandi batubwira yuko naho serugo uba yaragiye kugira kurobera kurabona ko kera barobera bakaja mu bindi bihugu cyangwa mu zindi ntara. Umuryango cyarazira ko ujya umwaka kugira umwaka w'amasaka ujya umunsi mukuru w'amasaka utaragira umunsi mukuru. Mbega cyangwa akabazo ngaho nko mu gihe nyine urugo yaba atagihari mbega aho nta mwaka bahari canke nyinarugo yaca abikora byose akaba ari wacumba akaba ari watanga n'umwaka. Oya serugo atari hari umwaka ntibawurya baca barondera bakamurindira ntibashobora kurya umwaka serugo atari hari. Mvuze yaritavye Imana ntawe ugihari barondera umusubirira akora ico gikorwa. Atigenda umwana ntiyaca asimba ngo agira abaho umunsi mukuru. Oya barondera umusubirira agakora ico gikorwa. Murabona mu muryango tuvuga turi batanu ntama mukuru wanje akaba yaragize yatakiriho muri twebwe bane dusigaye baje batoramo cyangwa gatora undi muntu w'umuryango nyine akaza akitwa uwo munsi ko ari serugo
agafasha abana n'umupfasoni basigaye kugira umunsi mukuru mu muryango. Gusa umwana adahari nk'ubu yagiye kurobera baravyihoza bakaburya atari hari serugo oya umwana umwe umwana yatari ari mu munsi mukuru barawugira kubera ko umunsi mukuru ntiwatangwa n'umwana watangwa n'umwami cyangwa serugo. Yego ni kuvuga ku rwego rw'igihugu umuganwa yasivye umwami ntiyareka kuganura umuganwa baramwihoza hanyuma umuganuro ukabandanya. Rero turabona ubu rero ubu ngiye tugeze ko nta muganuro w'umunsi mukuru gihari. Turakeneye kumenya ni wavuyeho ryari wavuyeho kubera iki niyo mpamvu yatumye uwo munsi mukuru umvaho mbega wavuyeho kubera intwaro ya cami itagihari imeze gute? Murakoze cyane. Umuganuro icatumye uvaho wavuyeho ku munsi w'abazungu. Urabona ko hageze igihe abazungu bakaza ngaha mu Burundi kudukoloniza. Mu byo badukoloniza rero barashiramo n'ibya gikirisu by'amadini byo kwigisha gusenga. Rero kugira ngo have abazungu nibo bari basigaye bafise ijambo bamaze gushika ku mwami. Umwami yagendera hasi yabo. Rero bihweje imikigwa yo mu muganuro nko kubandwa kuraguza ntivyari bihwanye n'iyo mico ya gikirisu abazungu bari batuzaniye. Ni kuvuga rero Patiri Kanonika ukeye yaciye ategeka ko ivyo vy'imigenzo ya gipagani afata ko imigenzo ya gipagani vyohava bakeneye guhezagira imbuto kugira ngo babibe. Uwo Patiri Kanonika yarazihezagira. Umuganuro rero ushobora kuvaho ko kubw'iyo migenzo iyo migirwa bakora mu muganuro itari gihwanye n'ivyo vya gikristo ivyo vy'idini abazungu bari baje kutwigisha. Nanje kujanye n'igituma umuganuro utakiriho n'igihe wakuriweho n'impamvu neza ko nyine bituma mu kuvuga mu Burundi hariho umuganuro hariho n'umwami. Mugabo atamuganuro hari nta mwami ari. Gukira mu mwami wari umuganuro. Kandi ikindi naco icaranga ariko batwayivuze ku bwambere umwami kwa rukuraba mbega abanyagihugu banje baracanyoboka cyane. Rero umwami mu icyo gihe abazungu baje byaranze ko botandukanya umwami n'abarundi. Bashaka ati tutegereza kuraba ikintu gihuza gifatanya umwami n'abarundi turabicaye bamaze kuraba usanga n'umuganuro kuko umwami bari bakundanye n'abarundi biciye mu kuntu yaguma bagira umwaka akabaha sinyare yo gutera avuga ati gende mu bibe hageze ni mwese nimutere mushingagira ibigoti ababangira ibiharage abatera ibitoki hageze umutasuro wabaye nimutere. Rero abazungu bavuga ati ibintu ntibikunda kuko umwami abandanije aganura bazoguma bari mu bemerama y'amana yabo bazoguma bayoboka umwami ariko ko twabazaniye ikiwabo tutegereza gukuraho umuganuro. Umuganuro rero waciye ufutwa mu 1924 ufuswe na 2024. Yego hama turumva neza yuko uwo munsi mukuru wahuza abenegihugu wahuza abarundi bose ariko ukaba waravuye ku bwanyu mu vyakira gute ko tubona umenga n'imisi mikuru ihari nta musi mukuru twoza tugereranya n'uwo musi mukuru? Muragize neza murazi yuko batubwira ati utakaranga ukawutaya akabanga. Rero jewe ku bwanje kuba umuganuro warahavuye kandi ukaba wavuye bitaturutse ku barundi bose nuvuga rujya kwabaye ubuhombo runini twagize twebwe abarundi na cyane cyane kuko numva wari umunsi mukuru uhuza abarundi bose. Ubu murabona yuko yego ubu hariho iminsi mikuru y'amakomini abantu bose bagenda guhurira ku makomini wabo bakabonana bakayaga ariko kera cyari uko kwari umunsi mukuru w'igihugu cyose bamwe bakava mu mihingo yose bagapfa mu mihingo yose ushoboye kuza akaza bagasangira kabisi n'agahiye niko bavuga kera ariko ubu murabona ntibikiba. Rero twarahombye mu mico n'imigenzo y'abarundi arizo twatakaje kandi kuba twaragitakaje kwabaye uruhombo runini rwose. Numva ku munsi mukuru w'umuganuro abantu benshi bakoze barashimirwa bakagabirwa inka bakagabirwa amasuka bakagabirwa imihoro bakagabirwa n'ibindi byinshi ntatuhawe kandi umuntu wese yakoze neza nawe wari umunyagihugu mutoyi bakuzi bakagabira. Mugabo murabona ubu hakiba bidukuriraho rero tuba turahombye
je nko kubwanya bwanje twaba birombo runini ku Barundi no ku Burundi bwose. Murakoze cyane tubaze nawe atari mbona gute. Murakoze cyane. Hanyuma je sinofata ko ari uruhombo kuko ibihe bibindi kujya ku muganuro hariho imigirwa yakorwa umwami agahimanura Abarundi akagira ibyo bakebuye akagira ingene bakwiye gutumbereza igihugu n'inkubu hari iminsi mikuru Sebarundi ahora atanga ijambo akagira icyo atekereye Abarundi akagira icyo ababwiye bakwiye kugenderako ni ukuvuga n'ubwo bidasa n'inkubu bimwe bimwe ku rugero rwabyo iminsi mikuru ku rugero rwayo haba hariho icivuga haba hariho akamaro byose kuba ari ukunywanisha Abarundi kuko nabo nyene nubwo badahura igihugu cyose barahura bakanywana bakigina bakabona ko igihugu kirimo amahoro kuko no ku munsi mukuru w'umuganuro babona ko igihugu kiri amahoro babona ko umwami aganje n'inkubu mw'iyo minsi mikuru ibaye Abarundi baravuga ati igihugu kiri amahoro. Murakoze cyane rikace ngira ko ndabatingukira cyane kwigisha imeje kutiragira nizera ko tuzonka n'akandi kanya tukumva sohoka dusangiza n'ibindi nshimire nawe uriko uradukurikirana washimye ugafata umwanya wose ukadukurikirana nibaza ko hari byinshi wumvise utari kumve kandi bishobora kugufasha kugira ngo tubandanye gutakaza akaranga k'igihugu cyacu Burundi. Ndabashimiye rero ibyo ndabasaba ni bya bindi nyene sangiza ibiganiro bagenzi bawe kugira ngo nawe bace ko byiza byayaga nawe hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo